Idiyo TV nkuko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje mu kiganiro kugeza kirangiye, ndazi neza ko kizogufasha. Uno munsi rero ni wa munsi wa gatanu, umunsi twihariye kwiga amajambo y'Imana atwegereza hafi yayo. Rero tugiye kurabira hamwe ukuntu Imana ifise ubushobozi ku bintu byose bibaho ku isi, ndetse n'uburyo igomba kudufasha mu vyago tugenda duhura navyo mu buzima bwacu. Warigeze kwibaza ibibazo utaronkera inyishu? Uri mu buzima butari bwiza? Mbega ivyago urimwo ntubona uko wobivamwo? Ivyo nivyo bibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ariko burya Imana yamishaka ko twizera yuko ishoboye vyose, ndetse icizere cose tugishire ku Mana maze ize kudufasha. Nk'amajambo twokwifashisha mu kwerekana ko Imana ishoboye vyose, reka dusome muri Luka igice ca 18 umurongo wa 27. Haravuga ngo, maze arababwira ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ushobora kuba ugikikiranya kw'iryo jambo, gusa niwibaze kw'ibi bibazo, mbega jewe ni gute ndiko ndahumeka? Ushobora kubona ko kuba ukiriho ari ibintu bisanzwe, ariko nk'ubu ugiye kuraba ahantu babika abantu bapfuye nko muri morgue, canke nk'iyo ugiye ku maziko aho bariko barapfuba abapfuye, umubiri wawe we ukiriho canke umutima wawe ugutegeka kugira ubwoba, kuko vyo birazi ko igihe kimwe navyo bizoba muri ico kibanza. Vyo biramenya ko hazogera igihe bihagarara ntibibe bigikora, ariko we nk'umuntu ntiwigera ubiha agaciro kuba ukiriho. Ugomba kumenya ko kubaho ariyo mpano iruta ibindi vyose biriho ku isi Imana yaguhaye. Rero niwibaza ati, nimba Imana ishoboye kuma kubaho, ntizonkorera ibikenewe kugira mbeho neza? Reka twifashishe hajya muri Matayo igice ca 6 umurongo wa 25 havuga ngo, mbega amagara ntaruta ivyo kurya, canke umubiri nturuta ivyambagwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Reka nsubiremwo mbese kano kantu. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Dusimbire hano kwa 32 havuga ngo, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Umuntu umurikiye yumve ko Imana izi ivyo ukeneye vyose, ntiyigeze ireka kubigukorera, ahubwo hasigaye kuyizereramwo ko bishoboye, hama uyisabe ibigukorere. Ndakwizeza ni wizera kandi ukihangana, uzobona ivyo wayisavye biba nk'uko wabisavye. Imana ntiyigera imanuka ngo uyiboneshe amaso, ariko yo ifise inzira zirenga ibihumbi vyinshi zo gukemura ibibazo vyawe. Ibaze ko niyo ibintu biba vyararenganye ko Imana ishobora kubikora bigacamwo. Mwibuke ivya Lazaro ko yari yapfuye. Yesu yaje bashiki biwe bamaze no guheba, yari amaze iminsi 4 bamuhamvye vyaraheze. Bashiki biwe ntibabona ko Yesu yoba akibishobora, bamubwiye ko yatevye, yacererewe, bakarira bamubwira ngo iyo yari kuza kare. Ariko Yesu we yarazi ko atacererewe, arababwira ngo mukureho ico kibuye kimukingiriye, maze amuhamagara mw'izina ngo Lazaro sohoka. Lazaro yasohotse babona, maze Yesu ababwira ati nimumuhambure. None we ivyo vyiwawe ukeka ko ari vyo atoshobora? Kuki utokwizera Imana? Yo ubwayo yaravuze muri Matayo igice ca 7 ku murongo wa 7, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza rwose guha ivyiza babimusavye? Reka nsubire mw'iri jambo kandi ugiyumvire ko cane. Ati none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza kandi muri babi, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza rwose guha ivyiza babimusavye? Ba umwe n'Imana, kuko yo ntaco izokwima, nta kintu uzoyiburana na gato. Narakoze ikiganiro cerekana uburyo ukwiye kuba umwe n'Imana, genda ukirabe, uce uyizera, uzobumbwira uko biriko biragenda. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana, mwari kumwe na Dave uyikunze.
reka nizere ko kino kiganiro cagushimishije. Ntiwibuke gufyonda harya handitse sabone kugira uzokomeze kubona ibiganiro nk'ibi, kandi wibuke kugikwiragiza mu bagenzi bawe kugira nabo kibafashe. Kandi nimba wabanye nanje, andika ngaho muri komanteri ico byagufashije kugira bibe ubuhamya ku bandi. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.